ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse umwe wese bivanye n'aho atumbereye ndabahaye ikaze kuri uno munsi muri kino kiganiro gishasha aho tugiye kurabira hamwe ibintu bikomeye rwose. Amazina yanje nitwa Apollinaire Nikampaye, sheme YouTube ni Apo Business. Kuri uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibintu bitandatu utokwirengagiza, uramutse uvyirengagije naho wosanga vyagukozeko. Karibu bose tubirabire hamwe ukurikirane no video guhera ku ntango ushikiye. Ikintu ca mbere utegerezwa kumenya utokwirengagiza ni kumenya ko umuntu afise abiwabo, umuntu afise inshuti, umuntu afise sponsor, umuntu afise hakuru uburyo mudafise urugamba rumwe, nimba wewe wibako, nimba ata nshuti zigufasha, nimba ata abavyeyi baguha sponsor, nimba ata abadiaspora ufise bagufasha, uwo muntu musangiye urugamba. Uzomenye yuko urugamba rwawe n'uwo muntu si rumwe, wowe uzomenya yuko wibako, umenye yuko uhera ku ntango, umenye ko utegereza gufasha umuryango, umenye ko utegereza gufasha inshuti zawe, usange bose bahanze wewe, urumva ko utazogusa n'uwundi muntu vyose bitunganye, umuntu atakimurondera, umuntu ahubwo basponsoriza, umuntu bafasha vyose, we nawe ari wewe utegerezwa kwimenya, nta muntu n'umwe agushigikira mu buryo, nta muntu agushigikira no mu vyiyumviro, urugamba uzomenya ko atari rumwe, iyo muntu inzira zanyu si zimwe. Ikindi ca kabiri utokwirengagiza mu buzima bwawe no kumenya ko umuntu yigeze kuba umwasi wawe, akukorera ikibi canke ikindi kintu kitameze neza, uzomenye ko uwo muntu ntuzovemwo naravyibagiye, uwo muntu ntibihera, ntuzovemwo naravyibagiye, ariko uzomugirira imbabazi, ariko ntuzovemwo naravyibagiye. Dufate nk'akarero, par exemple, si quelqu'un a essayé de te tuer et qui n'a pas parvenu à le faire, woca uvuga ngo uyo muntu ngo naramwibagiye, ngo vyaraheze, ntavyo nibuka, ngo mbere vyo vyararengana. Nimba umuntu yagerageje kukwica hanyuma ntiyabishikako, ntuzovuge ngo vyaraheze, ngo umuntu ngo birya ngo vyari vya kera. Siniko ndabigisha kwanana, ariko uzomugirira imbabazi, ariko ntuzobibagire ngo naravyibagiye ngo biraheze, kuko niwasamara agasura ukavuga ngo waravyibagiye, agasura akagurira vya bintu ubugira akagashobora kugira, ubugira akagashobora gushika ku co yari yashatse gushika kwama nticakunda. Rero umuntu yakugirira nabi, ikintu gikomeye co gusubiza inyuma haba kw'iterambere canke ku buzima bwawe, uzomugirira imbabazi, ariko ntuzovuge ngo naravyibagiye, kuvyibagira ntibikunda. Ikindi ca gatatu utokwirengagiza, ntuze wame igihe cose uharura ku muryango wawe, rondera abagenzi ahandi hantu. Ntuzovuge ngo abagenzi biwanje ngo bategereza kuba ngo inshuti, bategereza kuba aho navukiye, abo dusangiye ubwoko, abo dusangiye akazi, abo twiganye, abo twakuranye, no bagenzi biwanje. Rondera abagenzi ahandi hantu. Ushira gusanga muri abo bose baje kuvuga ata mugenzi n'umwe woronka, ugasanga mu nshuti zawe nta nshuti irimo, nta mugenzi arimo, ugasanga mu mwiganye nta mugenzi arimo, ntaco wogufasha mu gutera imbere kwiwawe. Ronderera ahandi, reka kwamuvuga ngo kwamugomba kurondera abagenzi mu ntara y'iwawe, aho uba, muri quartier, aho utemberera. Rondera abagenzi ahandi, cherchez des amis ailleurs, ntugume mu kibanza kimwe gusa, kuko muri ico kibanza ushobora gusanga atakivamwo, ariko wegera imbere ugasanga musanze abagenzi. Ikindi co kumenya mu buzima bwawe kandi utokwirengagiza, kuko naco gikomeye, no kumenya yuko wogendera ahantu ubona ko wubashwe. Nimba aho uri ubona ata valeur baguha, nimba aho uri ubona bagusuzugura, nimba aho ubona bamaze babona ko ataco umaze, gerageza aho hantu have ugendera aho ubona buguha icubahiro. Ushobora kuva aho hantu uno munsi ukaja ahandi ugasanga abantu baraguha icubahiro. Ntuze wame rero ahantu ubona ko atacubahiro hafise, ahantu ubona ko uri mu gasuzuguro, aho hantu have
urondera ahandi hantu ushobora gusanga hari icubahiro. Ikindi ca gatanu ca kane ushobora kumenya no kumenya nimba wewe uvuye muri kino gihugu turimo ugasanga ugiye mu kindi gihugu, sindiko ndabantu urwango, ariko ico kumenya ico wokora ku bwanje ntuzurondere umugenzi muva mu gihugu kimwe. Niba uvuye mu ukaja mu kindi gihugu, ukajana Europe, ukajana Amerika, ukajana Asia canke mu bindi bihugu vyo muri Afrika, abantu muva hamwe ntuzobihutire kubagira abagenzi, kubera nta kintu kirekire bazogufasha. Muzoba musangiye amamuko, muzoba musangiye ivyo mwahoze mu bimwe. Niba uva mu gihugu kanaka, uva nko muri Togo ukaja nko muri Australia, ukazosanga y'abanyetogo, ntuzoca uvuga ngo abagenzi banje bana abanyetogo, kubera nta kintu kirekire abantu bazogufasha, kuko muzoba musangiye kahise mbere, novuga reka mvuge kahise, muzoba musangiye ivyiyumviro, ideology. Rondera abandi bagenzi bava mu bindi bihugu, rondera abandi bagenzi bava muri Sudan, rondera abagenzi bava muri Canada, abagenzi bava mu bindi bihugu, ariko mutava ahantu hamwe. Burya umugenzi muva ahantu hamwe mushitse aretranje mufise mu bindi bihugu, si kenshi muzobwira akamaro, muzobinyuze. Sinzi jewe ndiko mvuga ivyo mbona, ivyo nshobora kubona ko bibaho, ivyo maze kubona. Niwagira umugenzi muva mu gihugu kimwe, nta kintu kizogushikana. Rondera undi mugenzi mutava hamwe, niwe azokurangira opportunity, niwe azokurangira akazi, niwe muzoganira vyose, niwe naho uzotera imbere ntaco bizomubwira, nazobibona neza ntaco bimutwaye. Ariko muva mu gihugu kimwe, abonye uteye imbere, abonye uronka amahera menshi, ashobora kwishiramo ngo wansumbije, yoba aronse amahera menshi, kuko nayahabwa no mu Marundi. Nimba mukorera $1,000, arahabwa ati $1,000 nimba ku kwezi, ariko atembeye y'Amarundi, we waca haba mu Marundi agaca umenga ni menshi, akabona akumva iyo jalousie yuko umenga wo gutera imbere. Rero rondera abagenzi bava mu bindi bihugu, udahari abagenzi muva hamwe. Ica gatandatu wogerageza ugakorerako, ukabona uriko urakora ikintu, ukoze ikintu ukabona inshuti zawe, ababanyi, abakunzi, abagenzi, ukabona ntaco bakivuga. Nk'ubu nk'akarero ugasanga watanguje umugambi wa kanaka, washize entreprise yiwawe ahantu, ukabona abagenzi bawe ntaco bavuga, inshuti ntaco zivuga kuri iyo projet yiwawe. Uzomenye yuko si uko batabibona, barabibona, ahubwo akenshi baba barindiriye ugire sheke, hanyuma bagutwenge, bagire de critique, guhera aba twaramubariye, twarabivuze, jewe nari nabivuze ko hirya toshora, none hera aba ntiyabishobora. Ntibibaze ngo ntibabibona, barabibona neza. Uzobibona neza ko babibona igihe umugambi wawe utatera imbere, ntuzobona neza ko bari babibona, ahubwo ico bari barindiriye kugira shit, hama bagira amakomantere yawe. Ushobora no kujana umwana wawe kwiga kw'ishure kanaka, kubera ko iryo shure ryawe, iryo shure umujanyeko ubona ko rifise akamaro, ariko wamushika nayo ntibazovuga, bazohora, kandi bazomera ko wamujanye, ariko nta komantere bazogira, nta kuvuga ati twarumvise ko ajanye umwana hariya, nta kubwira ati harya rya shure ni ryiza, bazohora. Ariko hinde bishike vyanke yo kuri hano Minerval, hinde bishike ugira ingorane kanaka umuhindure, niho uzobabona bazovuga bati yari yamujanye kw'ishure ry'abantu bateye imbere, burya ntiyo bishobora, turavye amahera akorera, ibintu nk'ivyo n'ivyo. Rero inshuti zawe, abagenzi, abo mwiganye, abo mwakuranye, abo muva hamwe, niwagira umugambi ukora nta komantere, ntaco babivuga ko bari mu gacere, uzomenye ko babizi neza, ahubwo babirabira ku ruhande, ariko ku mwanya kugira barabe ko hari ahantu vyokwanka, hanyuma baje hamwe bagutwenge, bavuge bati siwe tubonye birabaye, bishobora bivuze yuko ari umuhinga, none nabo vyanse yahovye, bazogutwega uko nyene. Rero no kumenya ko abagenzi dufise nibo basambere dufise. Burya umuntu ntashobora kukwanga ataco muriyeko, no poche no plus grands ennemis. Uzomenya uko nyene ko ariko biri, nta muntu akwanga ataco muriyeko. Abo tugendana, inshuti zacu, nibo basi bacu, kuko ni nabo badufitiye niyo jalousie, nibo bagufitiye urwango,
niyo batagomba ko ushika ku kintu uko utakuzi aca kuronderako naho wotera imbere naco vyogutwara ariko uzomenye yuko abasi bacu ari abantu batwegereye ari inshuti zacu ari abantu bose dufise ivyo duhurirako ndabashimiye cyane kuba mwakurikirana kino biganiro ndabasaba birasabone birafasha aco bitwara ni ku buntu ariko birafasha biratera intege birafasha gukura kwa chaîne YouTube ndabasezeye tuzosubira